Bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Rero nkuko duhora tubigenza, reka tubanze dusenge imbere yo kuganira ijambo Imana yashyize ku mutima wanje ngo ndabasangize. Uri uwo kwizerwa muri ijuru n'isi, ugira neza bwungiro bwacu, mahoro yacu, tugirira neza uko bukeye n'uko bwije. Kandi ngushimira ko n'umugambi wawe dufitiye umugambi mwiza nuwo kudukuza mu ijambo kugira ngo tube abahungu n'abakobwa mwami Imana batahura ico twagizwe n'ico uri kuri twebwe. None ndasenze muri kano kanya nsaba mpwemu yera n'umufasha mwiza twahawe kugira ngo aturongore muri byose. Ndakwihaye wese mpwemu yera, ndakweguriye impwemu yanje, ubwenge bwanje n'umutima wanje, byose ndabiguhaye. Unkoresha ico ugomba kugira ngo ivyo mvuga mvugishwe nawe, ni wavuga ndazi ko benshi bagirirwa neza. Urakoze nyaguhoraho, icyubahiro cyose kibi cyawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, senze nizeye ko byumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza ni ijambo rivuga ngo uyu munsi abantu benshi cyane bariko barirana Yesu. Yesu turamufise kandi yaje ngo atumare ubwoba, atumare ibyago, aduha agakiza, aduha amahoro, aduhe n'umugisha ugaragara. Ega abana b'Imana turakeneye umugisha ugaragara. Turawukeneye. Ego turonke yaduteguriye ibize kandi ngo imigisha yose nta mushasha azoturemera, iri muri twebwe, ariko dusaba gusa kubihishurirwa. Rero nabonye ibintu bine bituma abantu baguma barira kandi ibyo bariko barifuza babifise. Umuntu abifise muga akagumana amarira, akagumana agahinda, akagumana ubwoba, akagumana kwidoga. Kubera iki? Kubera ataramenya neza ico umwasi ashaka n'umugambi Imana imufitiye. Rero izo ntambamye reka tuzirabe, hama nawe ucuraba vy'ukuri ko ivyo bintu wowe ubifise. Niba ubifise usaba Imana kugira ngo ibigukize. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana riri muri Matayo, ni igice 8, turasoma kuva ku murongo wa 23 dushikane ku murongo wa 27. Haravuga ngo igihuhusi c'umuyaga mu kiyaga. Ubwato wumve ko ari wewe, sivyo? Wumve ko ari wewe uri mu bwato, isi turimo n'ubwato turiko tugenderamwo. Ibihuhusi navyo biza bitwatakira muri ino si nyene. Reka rero dusome. Atambukira mu bwato, abigishwa wiwe baramukurikira. Haza igihuhusi gikomeye mu kiyaga, mbere ubwato bwari bugiye kurengerwa ko n'imifunda, ariko we yarasinziriye. Baraza baramukangura bati, mwami dukize turapfuye. Arababaza ati, ni igiki kibateye ubwoba? Mwabafise ukwizera gukemwe? Buno aravyuka azibiza ingunza n'ikiyaga, habaga hwekere gose. Maze abo bantu baratangara baravuga bati baravuga bati uwo n'umuntu ki, umuyaga n'ikiyaga ko bimwumvira. Turahiriwe abantu b'Imana, abantu bizeye umwami. Haleluya. Nta muyaga, nta gihuhusi, nta ntambara nimwe ibaho ikomeye imbere y'umwami. Ntayibaho. Iyo aserutse ibyishize hejuru bicishwa bugufi. Iyo aserutse ahindura ibihe by'umuntu. Mugabo ivyo urinda kubimenya ukamukangura, kuko benshi turamusinziriza ntituzi nuko turi kumwe. Nico kibazo. Reka turabe intambamyi ya mbere Satani akunda gukoresha kugira ngo abana b'Imana bagumana ubwoba, bagumana amarira, bagumana agahinda, babone ko ibyabo biheze bicitse atakigishoboka. Icambere kigwanisho cambere ca Satani ni ikintu citwa ubwoba. Ubwoba abantu b'Imana. Satani Imana imuhane. Imisi yose iyo habaye akantu Satani acaza akacagura akakigira umusozi. Nawe akakukoresha seminari, akakwereka kuva mu ntango gushika mu herezo ingene bizogenda nabi, ingene bizomera nabi. Ariko wamenyanye na Yesu by'ukuri, aramubwira ngo naho bisa gutya. Haleluya. Naho uyu mwanya busa gutya, naho uyu mwanya bwije, ejo
ejo buzoca, ejo buzoca. Ukabwira Satani ngo naho igiti coba caciwe, uyu niyo we yabivuze, ngo naho igiti caciwe, yowe yari yaciwe pe. Umva, amashami yari yavuyeho, amababi yavuyeho, umutumba wavuyeho, ibintu byose kuri Yobu byavuyeho, ko ubutunzi bwari bwagiye, amagara yagiye, abana bagiye, ikintu cyose. Yobu asigaye atanshuta, atamugenzi, atakintu na kimwe, ariko ntiyigeze agira ubwoba. Yacaravuga mwumve nkubwire wa mugore we, ngo naho igiti coba caciwe, iyo gisigaranye imizi, ngo iyo mizi ye yumvise amazi, birasubira igatoha. Ariko wiyumvira Imana mw'ijuru, wiyumvira Imana mw'ijuru, yumvise umuntu nk'uyu yahejeje guperida abana, gupfusha abana 10, agatakaza ubutunzi bwe, agatakaza icubahiro, agatakaza amagara, agatakaza inshuti, agatakaza abagenzi n'umugore. Imana mw'ijuru ikumva umuntu afise iyo mvugo, Imana yoreka kwentervene, yereka gukorera uyo muntu. Rero tugwanye ubwoba. Satani ikintu ca mbere nabonye agwanisha n'ubwoba, ariko iyo ushize ubwoba, hinge ndababwire, jewe iri nibanga namenye. Hari igihe kinshi narira, hari igihe cinshi nihebura, nkabona ibintu bitagenda, nkavuga none ndabigenza gute? Ariko ntora ibanga, agafunguruzo gatuma nkomera, n'abantu bakibaza, no gushima Imana. Gushima Imana, nkaraba naho yoba ari ingwara zimeze gute, nkavuga ngo Mana, ndagushima ko nshobora no kuronka amafaranga yo kuvuza uyu mwana. Ndagushima Mwami Imana ko nshobora guhamagara umuntu kanaka akamfasha. Hariho abatabagira, hariho abatagira akanoti, urumva barira. Mako nawe wotora kawe muri ibyo byose biriko birakubako, kugira ngo utsinde Satani, kuko Satani aterereza ubwo, kandi ngo umuntu afise ubwoba ntashobora guhimbara umutima w'Imana. Ntushobora gukorana n'Imana ufise ubwoba. Naka. Ikindi kigira kabiri, ni ukutimenya abo turibo. Uyu munsi abarokore benshi ntituzi abo turibo. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo turabana b'Imana, turabaraganywa na Kristo. Uko Imana ibona Kristo mw'ijuru ni kubona uwamwizeye, ngo twicaranye nawe ahantu ho mw'ijuru mu Mana. Rero iri banga niwarimenya, Satani ntazogushobora. Umva, azozana ikibazo, wewe ucugenda uti papa, none ko nshonje, kandi ukambwira ko ari wewe mu papa wanje, ngaburira. Papa, ko bagira bansohore, none ko ari wewe upurvoye byose kugira mbeho. Wavuze ngo nitware ku bwami bw'Imana no kugororoka, ngo ibindi byose bisigaye ni inyongezo. Inyongera rero je nkeneyeho kuba bantu b'Imana, nukuri tukagira tukamenya ko turaba. Je mpora niyumvira, jewe ijambo ry'Imana kenshi ngira maramaze kubibona, nkunda kurishira mu buzima tubamo. Jewe uyu munsi abantu baba mu rugo rwacu, dufise abana, dufise abakozi, dufise abana tureze, nta muntu numwe ndigera nibaza n'isabuni iheze n'ufise amara ntayagura n'umukozi naho yoba afise amahera angana gute, amavuta agahera, ntashobora kuyapene ngo akore mu mahera yiwe agende kugura amavuta, kuko arazi yuko hari ubijejwe, hari mama. Uyu munsi umwana akenya ikintu aratelefona mama cyangwa papa, nkeneye iki n'iki. Papa atayagira, mama atayagira, uje kugurana, uje kugira iki, utegerezwa kukikora. None Imana ivuga ngo ndi so wanyu, ndi papa wanyu, mpamagara igihe cyose ushaka ndakwitaba, ntabariza igihe cyose ugomba ndagutabara. Niwumva ko twananiwe kumenya uburenganzira dufise mu Mana. Mana, ndi umwana w'Imana, narahariwe, naracunguwe, ndi umwana w'Imana, ndi umuraganwa na Kristo, none ubu nduwidegembya, ubuntu nibwo bwankijije, kubwo kwizera umwana w'Imana, nagizwe kuwo ndiwe, kubwo kwizera icyo yakoze. Narahariwe, naracunguwe, ndi umwana w'Imana, ndi umuraganwa na Kristo.
none ubu nduwidegembya, narahariwe, naracunguwe, ndi umwana w'Imana, uko Imana ibona Kristo mu ijuru niko imbona nanje. Mana we uragahezagirwa, watugiriye neza. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe niryubahwe, izina ryawe niririmbigwe, izina ryawe niritazigwe. Watugiriye neza. Si cyo mu muntu wese uyu munsi akamenya ko ari umwana mu rugo. Turi abana mu rugo. Kandi utabimenye Satana ngwiyo Samura agakira umwana. Ibyo mu rugo kwa se biribwa n'abacangero, biribwa n'abarundi. Hari abana benshi barabarira bati twebwe badutwaye amatongo yacu, badutwaye amazu yacu. Kwera wari umwana, ntiwaruzi uburenganzira bwawe, nta droit zawuzi. Mugabo natwe niko turi, tumeze nk'abo bana mu bya data. Ijambo ry'Imana ribitsemwe amabanga yose icyo dukeneye cyose Imana yagishize muri iri jambo. Utarabimenya uzokwa muri mayibobo. Imana igufashe kandi nanjye mfashe. Icya kane, abantu benshi turaryoherwa no kumva ko Yesu ari umukiza wacu, kandi kuba umuntu yaragukijije, yarakubohoye, yarakwanditse mu gitabo cy'ubugingo, yaraguhariye ibyaha, akantu kararyoshe. Karafise condition, karafise condition, kandi iyo nayo ntidushaka kuyemera. Ntidushaka kuyemera. Avuga ngo ndi umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Mwabyinze batangura ku mwami, kugira kagakiza kagira agaciro, wemera ko akubera umwami. Kuko uyu mwami ntimwicarana ku ntebe mwemwe, urayivako akayijako, hama akakurongora ashaka kukujyana. Benshi dushaka ko atuja inyuma. Yesu nawe ntashobora kuja inyuma umuntu, jamais. Ashaka kukuja imbere, ashaka kukurongora, kandi iryo banga nta hantu uzorikura. Ni ijambo. Amategeko yose, igihugu, ubwami bugira amategeko ngendegwako. Amategeko yo muri ubu bwami twemeye kwinjiramo ngaho yaraha. Utaragira inzara n'inyota yo kuba muri iri jambo, uzokwa muri umwana, bazokwama bagutamika ibyo bashaka, ntuzomenya icuri. Ni Yesu ntazogukorera kuko wanse kwa kubera umwana. Witwa umugarariji mu maso yiwe. Rero iri jambo turishire mu ngiro. Ntimuze mukangwe n'abantu mubona bavuga ubutumwa, babwishwa, baririmba, Imana ingabire ku Mana ni ikintu gitoyi cyane, umva cyane. Ariko ikintu ikeneye gusumba byose ni ivyamwa. Kandi kugira wamishwa n'iri jambo, nico kirore wirabiramo. Kundi jambo bantu b'Imana, kundi jambo bantu b'Imana, ntawe uzokumanipira uzi jambo. Niyo umuntu agomba kukuzimiza umumva, mwemu yera azoguhishurira. Azoguhishurira mutaziranye, azoguhishurira utamurondera, azoguhishurira utaba mu ijambo. Uzorimenya gute? Va mu bunebwe. Abantu Kristo benshi n'abanebwe, bashaka gutamikwa, bashaka guhanurirwa, bashaka gusengerwa. Ntawe ufata umwanya ngo reka ngene niherere senge jenyene, fata umwanya wo gusoma ijambo kugira ngo nanje numve icyo Imana ivuga. Ni kubaza gusa. Ubuhanuzi nanjye ndabukunda, biraryoshe kumva icyo Imana ikuvuga, sinobahenda. Mugabo hari naho mva ko ubwo buhanuzi atari bwo. Kubera iki? Ijambo, sivyo? Ikigira kane ni ikintu cyitwa kutizera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu atizera ntashobora guhimbara umutima w'Imana. Abantu batizera nukuri n'umuntu ajana n'ibihe. Ibihe ari byiza, ni aradunda. Ibihe bibi bije aribagira n'ivyo Imana yakoze ejo. Abanyisirayeli Imana yakoze ibitangaza 10 mu maso yabo, 10. Icanyuma murazi yuko yagiye igafata imfura zose za Egypte, mu bantu, mu bikoko, umva ikintu cyose cyitwa imfura cyarapfuye.
habaye ikigandaro muri Egypte yose. Abanyisirayeli, Imana nta muntu n'umwe yavuyeho, kandi cyari igihugu kimwe, ntihari na kure, Gosheni ntihari kure, nta n'umwe, kuko ngo bari yasa amaraso ku bishimaryango ngo umurimbuzi aje yararenganye. Bisigura ngo n'uyu munsi Kristo ari muri twebwe, amaraso yiwe yamenetse ku bwacu twese. Uri ku kidodo c'amaraso umurimbuzi aramurengana, ariko ivyo bigusaba kubyizera. Ariko nticyabujije ko bajabutse bakabona babuze amazi aho, kandi yakoze n'ikindi gitangaza gikomeye, ikiyaga gicikamwo kabiri, barajabuka. Hakoze inkoni gusa ya Mose, barajabuka barabibona. Mugabo bashitse hakurya bakabura ivyo barya n'ivyo banywa, bavuga iby'induru, barasara bavuga ngo Imana ngo Mose yarabahenze, ngo ntibishoboka, ngo bari gutuma bapfira muri Egypte. Iki kubera babuze amapoivro, babuze inyama, babuze ibiki. Urumva Imana irababara, Imana irababara. Yazi ijambo yavuze kandi riteye n'ubwoba, umuntu wese akwiye kurimburako. Yabwiye Mose ati, Mose ati abantu bose ngira ndabarimbura, ati ngo usigaze wewe, nzoguhindura ubwoko bukomeye. Mose aravuga ati kare, ati wowe wikojeje ibara, ati abanyeje bavuga ngo byakunariye kubashikana, ati none ndagusabye bireke. Imana irigarura. Mugabo ibwira Mose ati genda ubambwirire ngo ayo majambo yose numvise bivugira ngo nta na rimwe ntazobashikanako, ati ko bemeye gupfira mu bugaragu, ati nzobikirayo, ati nzoshikana uruvyaro rwawe. Kandi niko byagenze. Kiretse nde? Karebu na Yeshuwa bo bizeye, baravuga ati ego igihugu twabonye kirimo Abanaki, kirimo ibintu biteye ubwoba, atariko ni kw'Imana twishimiye, ikaba yaratubariye tuzoshika. Ati tuzobajya nk'abajya umutsima. Binezera Imana. Imana irabashikana mu gihugu c'isezerano. Rero umuntu w'Imana, ndakwinginze Mana, nanjye ndiko ndisengera, idukomereze ukwizera, twizere Imana. Imana ntihemuka, Imana ntibesha, Imana iri inyuma y'ijambo ryayo. Imana yubaha ijambo ryayo, kandi na Satani atinya ijambo ry'Imana. Imana yo mwijuru ibampezagirire. Uri mwiza Mana, kandi ugira neza, urera uragororotse. Ntacu utadukoreye Imana, watugiriye neza kandi uradukunda. Urukundo warutweretse umunsi uduhaye Yesu ngo adupfire kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi, ariko azaraga ubugingo budashira. Rero ivyo vyose ntako twobishikira tutarimenya, ntako twobishikira tugifise ubwoba, ntako twobishikira tugifise kutizera. Uko ibintu byawe nibyo mu mpwemu, utari mu mpwemu ntiyobihishurirwa. Ndasenze ngo abantu bose bashire ubwoba, bashire n'intege nke, bambare inkomezi kugira ngo bahagarare neza, adatinya ubugunge bwose bw'umwasi. Umwasi w'umugamba afise ni mubi, kandi tuzori tuva muri inosi akidupangira imigambi mibi. Ariko nawe ndagushimira ko imigambo dufitiye ni myiza gusa, ni amahoro si y'ibyago. Tata ndagushimiye, Tata ndakuninahaje, izina ryawe rishimwe kandi ryubahwe na bose, mu izina rya Kristo Yesu nsenze gutyo, amen.